neza ko abantu batera umudurumbanyo kuko badatsinze amatora ko boba ari bene igihugu koko canke ntihabuze uwo batera umudugararo kugira ngo bene igihugu bagire impuhwe hanyuma bakimuhe kandi bazi ko igihugu kidatangwa. Igihugu bose bakibungabungira aho kiri, nabarya bavuga ngo bafashe igihugu canke ngo bafashe ubutegetsi barihenda, kuko igihugu ntawe kijana nk'urya mwana, ubutegetsi ntawe bujana. Mu byo dukora byose tubanze twibuke ko iki gihugu cyacu tubanze twibuke igihugu cyacu kugira ngo tumenye ko ari rwacu uko kiri kose. Iki gihugu bene cyo bagiteye impundu, amakungu azogitera impundu. Nibakivuma naho amakungu azogiharira ivomo. Mu bisanzwe uko igihugu cifashe bakibonera ku nyifato y'abibona ko bashobora kuba indongozi zacu. Abo nabo aheshi n'abanyamigambwe. Babonye ari ubusimbira hamwe bacabona ko igihugu ataho kiriko kiraja. Babonye ari abacangero bacamenya ko igihugu ari c'abakunzi b'inda. Ni nk'uko babonye ari abantu bagabirije kucitangira baca bacubaha. Mu bisanzwe n'umuntu ntiyobitsa utwiwe mu muryango wamamwo induru. Ntidushobora rero gutera imbere ab'inyuma y'urugo badashobora kubitsa imitahe yabo ngaha mu gihugu cacu. None rero imbere yo kugira ico mvuze imbere y'ibi biganiro hagati y'abibona ko bashoboye guhiganirwa kuba indongozi ikuriye izindi mu gihugu c'u Burundi, muraraba neza ko abantu batera umudurumbanyo kuko badatsinze amatora ko boba ari bene igihugu koko canke ntihabuze uwo batera umudugararo kugira ngo bene igihugu bagire impuhwe hanyuma bakimuhe kandi bazi ko igihugu kidatangwa. Igihugu bose bakibungabungira aho kiri, nabarya bavuga ngo bafashe igihugu canke ngo bafashe ubutegetsi barihenda, kuko igihugu ntawe kijana nk'urya mwana, ubutegetsi ntawe bujana. Uno munsi nipfuza ko mu byo tuza kuyaga byose dushira imbere agaciro k'igihugu cyacu n'umwenegihugu, kuko aha uko turaha ntitungana n'igice c'ibihumbi 100 ku barundi bose. Muravye neza aho abarundi bari, murabona yuko twebwe turubusa. Mugabo nimurabe bose barindiriye umwumvikano uva ngaha. Twiheshe iteka rero tubereke ko turabagabo tutari ubusimbira hamwe kugira ejo bazotwizere. Duherera agaciro igihugu n'abenegihugu, kuko umuntu ararengana ariko igihugu n'abenegihugu barasigara, ndetse hakujana umuvumo uvuye ku isi wojana umuhezagiro. Kira noneho umugabo n'uwusiga umugani si uwusiga umugayo.